muraho neza bavukani. Uyu musitugiye kuganira ku kibazo gikomeye kane. Kubera iki Bibiliya ariyo shingiro ry'ukwizera kwacu. Mu gihe cy'uyu munsi hari inyigisho nyinshi n'ibiyumviro bitandukanye, ariko umukristo nyakuri ategerezwa gushingira ukwizera kwiwe kw'Ijambo ry'Imana. Bibiliya si igitabu c'abantu gusa, ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana ubwayo. Abanditsi bayo baranditse ivyo Imana yabahaye kuvuga. Niko gituma Bibiliya ifise ububasha bwo guhindura imitima, gutanga umuco mu mwijima, no kuyobora ubuzima bw'umuntu mu nzira y'ukuri. Iyo dushize Bibiliya ku ruhande, dutangura gukurikira ibiyumviro by'abantu, arivyo bituma haba ukwivanga mu nyigisho z'ibinyoma. Bibiliya iratwigisha kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Iratwigisha uko twokunda Imana n'ukuntu twokunda bagenzi bacu. Iraduha amategeko, inyigisho, n'ingingo ngenderwako zo kubaho ubuzima bwera. Iyo umuntu akurikije Bibiliya, aragira amahoro mu mutima kandi agira umutekano mu rukundo rw'Imana. Nico gituma tudashobora gushingira ukwizera kwacu ku migenzo y'abantu kanke ku biyumviro bishasha, tugashingira kw'Ijambo ry'Imana ridahinduka. Bibiliya iratubwira ko Yesu Kristo azogaruka. Iratwigisha kwama twiteguye tukabaho mu bugingo kandi tukirinda ibyaha. Ukwizera kwacu nanti gushingiye kw'isi gusa, ariko ni ukw'ibihe biri imbere. Iyo dushingiye kuri Bibiliya, turamenya iko dutegerezwa kwizera niko dutegerezwa gukora mu gihe turindiriye umukiza wacu. Nico gituma Bibiliya ariyo shingiro rikomeye ritazokwigera rinyeganyega. Bavukani, nimba dushaka kuba abakristo ba ukuri, dutegerezwa gusubira kuri Bibiliya, tukayigira umushinge wo kwizera kwacu. Niwifuza gukomeza kwiga ijambo ry'Imana no kumenya ukuri, komeza udusubscribe kandi usangize abandi. Imana ibahezagire kane.